Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu ya kure. Nyemerera nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nguhe ikaze ntanakwipfuriza kugira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bindi bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya. Mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'ubutunzi, igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe, kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ibiciro vy'ubwishingizi ku mamodoka n'amapikipiki vyaduze gushika ku bice 44 kw'ijana ku vyahoraho. Kuva ku wa mbere z'ukw'icenda 2023, amapikipiki n'amamodoka ashobora kunguruza abantu bane ariko adaca amafaranga ariha ku mwaka amafaranga ibihumbi 125 amajana 849 n'ibice 36 mu mafaranga y'amarundi. Nayo amapikipiki afise uruhusha rwo gukora urudandazwa rwo kunguruza abantu ariha ibihumbi 421 n'amafaranga amajana 860 ndetse n'ibice 60 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka. Nayo imodoka yunguruza abantu bane ikariha ibihumbi 439 amajana 839 n'ibice 10 mu mafaranga y'amarundi. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkugeze ko ano makuru havuga ko hari umugore umwe yashurashujwe n'abagabo 15 icarimwe. Mu gihugu ca Uganda, ni ukuvuga mu gihugu gituranyi, havugwa umugore yashurashujwe n'abagabo 15 mu mwanya umwe. Nayo muri Tanzania, umunyamahanga yafatanywe ikarata karangamuntu atabifitiye uruhusha yaciwe ihadabu ry'amashiringi ibihumbi 500. Mu Rwanda hoho Paul Kagame azitoreza ikiringo ca kane. Aya hamwe n'ayandi ni mu makuru yaranze akarere ka Afurika y'ubuseruko mu ndwi yo kuva ku wa 18 gushika ku wa 24 Nyakanga 2023. Amakuru y'igipolisi gitanga nuko uyo mugore yari agiye kuramutsa ab'iwabo igihe c'isaha 4 z'umurango, ariko atarashikayo niho yahura n'abavyara biwe babiri maze bajana gusangira agacupa. Hageze yuko bataha igihe c'isaha 6 z'ijoro, niho uyo mugore w'imyaka 23 yaza abona haje abagabo 13 mu gihe bari mu nzira bataha. Nk'uko bibandanya vyandikwa n'ikinyamakuru The Monitor, haheze akanya gato abo bavyara b'uwo mugore basohoye imbugita bamutera ubwoba ko mu gihe atokura izo yambaye baheza bakamwica. Ntivyatevye ko abo bose uko ari 15 bakora ako kabi, ndetse bagenda bamwivye itelefoni yiwe, amafaranga ibihumbi 200 y'amashiringi, ibirato n'impuzu yari yambaye. Aho hakaba hari kw'igenekerezo rya 20 z'ukw'icenda 2023. Abajejwe igipolisi bakaba bavuga ko bakiriko bakora amatohoza bamenye aho abo babisha binyegeje gushika kino gihe. Nayo mu gihugu ca Tanzania yarishe ihadabu y'amashiringi ibihumbi 500 kuko yagiriwe n'icaha co gutunga karangamuntu ata bubasha bifitiye. Uyo n'umugabo yitwa Yakile batazira Khalid Juma, akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, aho yaciriwe urubanza na sentare ya Kisutu mu gisagara ca Dar es Salaam igihano co gutanga ihadabu y'amashiringi ibihumbi 500 canke yemere gupfungwa amezi 6 kuko yagiriwe n'icaha co gutunga karangamuntu w'igihugu ca Tanzania ata burenganzira abifitiye. Uyu mugabo akaba yarahisemwo kuriha iryo hadabu, maze sentare iheza ifata ingingo yo kumusubiza vyihuse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hagati y'aho kandi uyu mugabo yagiriwe n'icaha co gutanga amakuru atariyo kugira ngo aronke urupapuro rw'inzira rwa Tanzania. Iyo nkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru The Citizen. Nayo mu Rwanda Paul Kagame azitoreza ikiringo ca kane. Ku myaka 65 umukuru w'igihugu c'u Rwanda yashikirije mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique yuko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi k'umunani umwaka w'2024. Kubwiwe ngo arashimishwa n'icizere abanyarwanda bamwereka. Kagame akaba avuga ko azobakorera buri gihe cose azoba abishoboye. Inyuma y'imyaka 23 ku butegetsi, Kagame Paul yabajijwe n'umumenyeshamakuru kuba agiye kwiyongera ikindi kiringo co kwitoza ko bitazohava biboneka nk'uko yoba ariko ahonyanga intwaro ya demokarasi maze amakungu akavyiyamiriza. Kagame yishuye ati: "Kuri jewe sinkimenya ibihuye n'indangagaciro z'ibihugu vya rutura. None demokarasi ni iki? Ni igihe ibihugu vya rutura bitegeka abandi ivyo bakwiye gukora. Ariko iyo mu bihugu vya rutura barenze ku mategeko yabo bwite, ni gute twobatega amatwi? Gushaka gushinga demokarasi ku wundi muntu, ivyo ubwavyo biba vyamaze kuba ihonyangwa rya demokarasi ubwayo. Abanyagihugu bakwiye kuba bigenga kandi babwirizwa kugira uburenganzira bwo gushira ibintu vyabo ku murongo uko bavyipfuza." Iyo nkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru BBC. Nayo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, abigisha ba kaminuza bagiriza leta ko itabahemba. Mu myiyerekano bagize kuri uyu wa 22 z'ukwicenda 2023 imbere y'inyubakwa y'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, abo bigisha bo muri kaminuza y'i Kinshasa bavuga ko bamaze imyaka myinshi bataronswa agahembo kabo nk'uko amategeko abitegekanya bivanye n'urwego rw'amashure bafise. Ku bwabo ngo ntivyumvikana ko umwigisha yomara imyaka 3 canke 5 yararonse urundi rupapuro rw'umutsindo rusumbirije kurwo yarasanzwe afise, ariko agashahara kakaguma ari kakandi. Abo bigisha bakaba bagabisha ko mu gihe leta itoheza ngo ibadugirize agashahara kabo mu mwaka w'2024 ibibazo vyinshi bishobora kuhaba. Iyo nkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru RFI. Nayo Kenya yasinye amasezerano y'ibikorwa n'ishirahamwe NBA. Ayo masezerano akaba ari ayo gukomeza urukino rwa basketball muri ico gihugu biciye ku bufasha bw'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA. Bitegekanijwe ko iryo shirahamwe rizoshinga ishami ryayo muri Kenya muri Munyonyo uno mwaka. Ishami rigira kane muri Afurika inyuma y'ishami riri muri Afurika y'Epfo, Senegal na Nigeria. Maze riheze rize rirakarihiriza ubumenyi abamenyereza b'urwo rukino muri Kenya. Hambavu y'ivyo, ishirahamwe NBA ritegekanya kandi gutunganya inyubakwa nk'ibibuga vy'urukino rwa basketball mu burere butandukanye mu mashure hamwe n'ikibuga mpuzamakungu kizoza kirakira inkino zo ku rwego rwo hejuru. Ivyo tukaba tubikesha Capital FM. Nayo bandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeze ko mu ntango z'ano makuru nuko womenya ko ibiciro vy'ubwishingizi ku mamodoka n'amapikipiki vyaduze gushika ku bice 44% ku vyahahora. Kuva ku wa mbere z'ukwicenda 2023 amapikipiki n'amamodoka ashobora kunguruza abantu 4 ariko adaca amafaranga ariha ku mwaka amafaranga 125 amajana 849 n'ibice 36 mu mafaranga y'amarundi. Nayo amapikipiki afise uruhusha rwo gukora urudandazwa rwo kunguruza abantu ariha ibihumbi amajana 421 amajana 860 n'ibice 62 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka. Nayo imodoka yunguruza abantu 4 ikariha ibihumbi amajana 439 amajana 839 n'ibice 10 mu mafaranga y'amarundi. Ivyo bikaba hari ivyashikirijwe na Joseph Butore, umunyamabanga mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura amashirahamwe y'ubwishingizi mu Burundi ARCA kuri uwa 20 Nyakanga 2023. Imvo nyamukuru ngo ni ukugira abashumbushwa bazoronke agashumbusho kabo vyihuse, hama bishingizi nabo bazoze bararihwa vyoroshe ku kiringo c'umwaka. Kubu bishoboye canke abatabishoboye barihe ku bice
ni ukuvuga ku kwezi, ku mezi atatu canke atandatu. Ngaha rero akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ndakwifurije kugira umunsi mwiza no kubandanya uraruranirwa nshuti mukunzi wacu udahengeshanya kubana natwe.